dusanze ngaha ku Kinindo tubona abantu benshi basa bariko baratamba muri mu biki. Uyu munsi ni umunsi mukuru udasanzwe muri Landry Fitness Center. Ni umunsi twugurura ikibanza gishasha mu Kinindo impande ya OEM bise Etoile du Matin. Nkuko mwabibonye murabona n'abantu bahari wari uwo munsi mukuru udasanzwe. Ico kibanza gikorerwa mw'ibyo munsi mukuru mu wiki. Ico kibanza tugikoreramo sport, tugikorera kwinonora imitsi, kunonora umubiri, gushira umubiri ku gikorwa mu majambo make. Ego sport tumenyereye abantu bahiganwa hakagira babaye abambere cyangwa babaye bakabiri. Mwebwe iyi sport muri sport. Twebwe ntidukora siporo yo kwinonora imitsi cyangwa ngo dukore siporo ya competition, ariko dukora siporo y'umubiri yo kunonora umubiri mu majambo mu kinyamazuru bayita entretien du corps. Nico kintu dukora dufasha umuntu wari we wese. Tumenyereye gukorera Kinanira, hari n'ahandi gukorera muza kwitubwira uno munsi twabonye mu Kinindo mwarimutse canke n'ikibanza ciyongeye kujya gusangana. Ego urabajije neza, ikibanza twarimutse abahora batuzi bazi Landry Fitness mu Kinanira ubu yarimutse yimukiye ngaha nyene adukorera aha kuri Etoile du Matin mu Kinindo impande ya OEM niho twimukiye. Ntabwo ari ikindi kibanza twuguruye, twimutse. Nico gituma twagize lancement officiel kugira ngo utarabimenya yuko twimutse abimenye, tumumenyeshe ko twimutse. Ahantu bagira imyimenyerezo bijanye n'ibintu bya fitness ni henshi cyane. Kwa Landry Fitness ikintu abantu bohakurikira badasanga handi n'ibindi. Ya twebwe turi special nkuko wabibonye, ikintu tuzanye ni ikintu kidasanzwe. Abantu barakora sport muga ntibazi ukungene bakora sport, kuko bobo bariyumvira ati kubiri yacu niyo sport. Muga sport irafise ukungene tunganijwe, umubiri urafise ukungene gukoresha. Iyo ukoresheje nabi urakugirira ingaruka, kandi uri gukora sport ni nyene ni nk'umuntu afungura imfungurwa zimera nabi. Nk'akarorero umuntu ashobora kuwujya indya ni nziza urabizi ku mubiri w'umuntu, muga iyo indya zitarizo zikumerera nabi ni nk'iyo sport. Akarorero rero twoba tuzanye muri Landry Fitness Center nukungena abantu bamenye kungene bakora sport, kandi ikindi naco bakaronka resultat bakeneye. Pana ko umuntu akora sport ntaronke resultat hanyuma akaca yiranda. Ni muri iyo ntumbero. Ikindi mfise programme nshasha idasanzwe ngomba gutegurira abantu bari Bujumbura n'utari Bujumbura afise uwo mwanya yoba hari. Nise body revenge. Ndabahamagariye rero baze kuyikora. Ni sport nziza, na cyane ndasibra abantu bafise ibibazo. Hari ijambo bakunda kuvuga benshi je ndababayemwo bavuga ngo bariyakiriye. Rijya jambo je rinjya mu mutima rikambabaza cyane. Umuntu ntashobora kwiyakira, kuko ikintu cya mbere umuntu agomba kumenya umubiri w'umuntu ni ingoro y'Imana. Muri ico gihe iyo ufise amagara meza nta kintu na kimwe udashobora. Rero muri ico gihe twebwe turafasha abo bantu babita ngo bariyakiriye, turafasha abo bantu basirpoa, turafasha abo bantu bafise ikibazo cyo guhema nabi, turafasha abantu bafise ingwara z'ibisukari. Abo bantu ingwara zirakira burundu, kandi sagasesheshwa rumuri ndafise ibishinga naye byinshi. Ni muri iyo ntumbero rero abo bantu barashobora kuza, umuntu arashobora kumbona cyangwa akamenya aho nkorera akaza akambaza. Ndatanga amanimero yanje to telefone kugira ngo baze vy'ukuri bamenye ko dushobora kubafasha ico kibazo twagikuramo. Kuko abantu bafise ingwara ushobora kuza mu kubafasha, uvuze abantu bafise ingwara nuko abantu bafise ingwara zitandukanye kandi abantu muhanura ngo batumbera abantu bafise ingwara zo marticulation bafise ingwara z'isukari n'ibikuze. Abantu nibaza yuko babashikiriye ibibazo byabo umuti n'abantu barwaye ingwara z'ibitsina. Kubisanzwe ico ni ikintu kiba kimaze kugaragara mu mubiri w'umuntu. Mugabo mvuze le sport, mvuze i Taibo challenge ndiko ndatanga, mvuze i programme nshasha ya body revenge ngomba gutanga, ntiriko iralimita abantu, kuko umuntu ashobora kugenda nico kibazo atacazi. Kuko nk'ikibazo c'umuntu nk'umusirpoa no kuvuga umuntu afise ubunini ubuvyibuhe bunini yatamenya agera kubimenya ari uko umubiri umaze kureklama ukagira ikibazo kuri we. Mugabo muri iyo ntumbero sinkeneye ko umuntu aza uko afise ico kibazo, ashobora kuza ico kibazo kitahari hanyuma akagira ikintu bita prevenir kugira ngo umubiri wiwe au maintain ugende umerewe neza. Kuko plus umuntu afungura, plus umuntu akora, plus umuntu aja ku kazi, plus umuntu yicara, plus umuntu ari umushoferi w'imodoka, umwanya umara uri muri site hotine no kuvuga uko guma wicaye cyangwa ufashe position imwe, urafise uruja rwo gukora iyo sport kuko igirira neza bose, umwana
umujene akiri muto, umuntu akuze, abantu b'imyaka itandukanye, kuko ndazitanga ugutandukanye sero n'abantu. Iyo siporo kuva ku muntu akiri muto n'umuntu afise imyaka 90 ararekure gukora iyo siporo, mugabo bivana na ritme ngomba kumukoreshako. Yiyadresheje kuri jewe akambarira ati ngomba kumfasha ko nafise ikibazo iki. Nagomba ndakubwira ikintu kimwe, abantu ingorane bafise ndayizi. Benshi baza gukora siporo bibaza ni loisir, ntibiyadresa ku mukoci. Nagomba mpangana umuntu wari wese yadresa ku muntu agomba kugufasha, kuko ntushobora kuja kwiga mu ishuri utamenya umwigisha kwigisha ntiwiga, kuko bose ubitabigisha. Mugo iyo umenye umuntu akwigisha umubwira n'ikibazo ufise kugira ngo akigufashe. Babonye mu bantu ariko baragira siporo ngaha muri Landry Fitness Center, aba benshi n'abantu tubona bakuze barenze imyaka muri 20, nta bana bakiri bato ituko turabona. Mbega habuze kugira ngo tubona abantu, tubona abana, tubona abakuze, tubona ugwaruka, tubone n'abasaza. Kubera iki umengo hari abantu bashaka kunganya imyaka? Uriko uravyitegereza nkuko babiravye neza, hari abantu bakuze d'ailleurs barenza plus de 60, nukuvuga imyaka 60 irarenga bariho. Mugabo wavuze uti ikibazo cy'abana, nawe usanzwe ubizi, iyo ahantu hakorera abantu baba bakuze baravuga bati ntibaza abana. Muga turafise programa z'abana, hari abana bakiri batoya usanga ari umwana afise imyaka kuva ku myaka 8 gushika kuri 13, ubwo busanga afise ikibazo cy'ubuvyibuhe kandi akaba ari munini cyane. N'umuvyeyi amwavuga ati umwana wanje vraiment ahemana, amwamaza kwa muganga. Iyo program irahari, hariho Taibo Child, hariho Taibo y'abana turayikora na programa turazishyiraho. Iri sifu yuko turonka abantu batubere bati turashaka ko mutwantrenera abana kuko turabakoresha kandi abana barahari. Ego iki kibanza kiri mu Kinindo, ngari abantu ko mbure bifuza kugira iyo siporo baba ikiriri, hari bifuza kugira iyo siporo baba mu Bwiza mu Nyakabiga, hari bifuza kugira iyo siporo baba hajya ya Ntango mu Kamenge n'ahandi. Abantu bo bigenza gute badashobora gushaka? Urabajije neza, ni byiza uri kuritegereza. Hariho Landry Fitness Kigobe nkorera kuri OPDE, n'abantu bo muri Nord barashikigura vyumva. Nukuvuga kuri OPDE abantu baba mu Kamenge, Kinama, Ngagara, Mutanga Nord na Mutanga Sud, Nyakabiga, ababa muri Rohero barashobora kwashika kuko ni hafi. Nukuvuga hari ikibanza. Mugabo abantu baba ino muri Sud, nukuvuga nagishimye kugishira ngaha. Rero urabona ko abantu mu Kinindo bashikiriwe. Turabahamagariye vraiment kutwitaba muri iyo program. Ibidasanzwe bizokoreka, turabizi ko zobafasha. Turashyira umubiri ku gikorwa cyane. Muriko muravuga mwabuze cyane ikibazo cyo gufasha, mugabo kugira muronke ikibanza, kugira mushike ngaha ndanze bisaba uburyo. Burya byoba bimeze kuti ibiciro byanyu mushobora kuba mushinga kugira ngo mufashe abantu. Okay. Kubisanzwe no gufasha uri kuravyitegereza, ibi nkuko mubona murabona iki kibanza turimo ni kibanza cy'ubwiza kandi ni kibanza gikoswe, tubishyiraho bivanye na vision d'office, twaradurondera aho tubakorera kuko ntidushobora gukorera mu ishyamba, tukorera ahantu heza. Iki kibanza rero turakiriho, nico gituma rero n'umuntu tugomba gufasha araza tukamubwira tuti ngaha bisabike. Namahera atavuna cyane, namahera 3,000 kwinjira kuri séance. Urumva yuko ari amafaranga makeya cyane, ushobora gufasha umuntu wari we wese bivanye n'intumbero dufise tugomba kumufasha. Umuntu yifuza yuko mumugirira kico gikorwa ari muhiri watabanje gushika ngaha kumvo zitandukanye, wowewe umufasha gute, ugenda gute, hasabwe nta kintu na kimwe ni bisaba gusa kwa turondera. Ndatanga nimero yanje ni 79 ni 79 amajana 94 amajana 279. Iyo ni leo nkaba mfise n'indi ya smart 75 amajana 33 amajana 220. Undondeye kuri ico gihe mfise abakoce benshi. Landry Fitness iriko iraramura abakoce. Landry Fitness turiko turantrena abakoce benshi, turiko turivyara kugira ngo ubumenyi bushikire benshi bashoboka. Muri ico gihe nkwamwe ndumwe canke ari babiri boshika ahantu hato, mugari benshi dushika kure hashoboka kuko umwe yirukana 2,000, babiri birukana 10,000, urumva batatu baca birukana benshi batandukanye benshi cyane. Ni muri iyo ntumbero rero abakoce barahari. Uwundondeye naho yo bashaka ko ndamwantrena bacita personal trainer, turashobora kumusanga muhira tukamwantrena n'amahoro menshi. Hari abantu ahandi mu gisagara cya Bujumbura aho usanga haba abantu twavuga ibice 90% by'abantu baciye mu ishuri, ashobora kumva Landry Fitness akavuga ati mbega Landry Fitness afise ubumenyi nyabaki bijanye no kwantrena canke nabo bakoci biwe yantrena bo boca mu ishuri.
ushatse kuvuga ubumenyi mu vyerekeye iki yerekeye kunonora ego kunonora imitsi uriko uraraba mfise ubumenyi bukwiye niko novuga mfise ubumenyi bukwiye kuko uvuze ubumenyi umuntu aca kubaza ati none ubwo bumenyi bugaragariza he none ubwo bumenyi ubumenya gute ko bufise ubumenyi buhari ni vyamwa mfise mwe mwabonye abantu baje aba bose n'aba intellectuel ntibaje kubera kundaba ariko baje kubera hari kiri muri jewe shobora kuba no bafasha nubwo bumenyi wari we wese abimenye yuko ndabufise kandi ari buzima kandi bugomba gukwira isi yose kubw'ubwo bumenyi ego ndabufise nyene namwe muvyitegereje murayibona aba bantu bose ntibose urakuzira ubusa bafise ikintu kibazanye ni muri iyo ntumbero kandi ivyamwa vyabo birahari ego ego muri programu yo mu Kinindo nkora imisi yose nukuvuga kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu nkakora isaha 12 gushika isaha 1 y'ijoro n'inusu kuwa gatandatu nkora ntangura saa 2 yo mu gatondo kubera ari jour férié gushika saa 3:30 nkaba mpejeje mu Kigobe fise programa yaho nahone niyo misi nyene nkuko nababariye abakoce baratandukanye mugabo twakorera vyose twakorera hose no mu Kigobe ni kuwa mbere kuwa gatatu kuwa gatanu no kuwa gatandatu amasaha yinduka ni kuwa gatandatu gusa bakora saa 4:30 gushika saa 6 ego turabashimiye cyane muri umugisha